agakiza karatumye gacunya ubuyabaga ucunya urazi ubuyabaga bafise amanyama kagira ubwibone kagira ntagondeke ariko muri iyo myaka maze kwihana ibyaha Yesu yaciye afata umutima wanje aca wigisha guca bugufi kandi njandareka kugira imitation kwigana ibintu hirya no hino by'abandi bantu baba jeune by'ikiryoha sinabigendamo barakunda gutazira barakunda ibintu by'ibiryoha n'umuziki ariko cyane buzure mpemu yera kandi basure kurimba indirimbo za ndirimbo zabera baziririmba buryo Urwaruka rwinshi rubaza kandike ntibozimenya kuko bakunda indirimbo moderne zigezweho mugabo karya kanovera k'indirimbo za kandike canke gusoma ijambo ry'Imana Urwaruka ukabona afise bibiri ariko asurinya yinovora ijambo ry'Imana ryinovora ubona heza gwa mu ijambo ry'Imana akenshi ntubibona ubona gusa ko umuziki uragwiriye kurimba biragwiriye ariko ndifuriza Urwaruka kuzura ijambo ry'Imana kubatizwa muri mpemu yera ukorera Imana mukuri mu mpemu no mukuri jewe nitwa Ndayikengurukiye Thérèse ndi umumama nkorera Imana nakijijwe kandi sengera mu ishengero rya Pentecôte mission ya Gitega nkorera Imana Gitega ni jewe ndongoye Urwaruka hamwe n'abandi dufatanije igikorwa nkunda cyane cy'Urwaruka kanatsinda nanje ndafise Urwaruka muhira naravyaye abana umumama w'abana 9 kandi abo bose barakuze muherezi nawe nyine arakuze akorera Imana rero biboneka yuko kuri jewe n'umunezero cyane kuvuga ivyo uko nivyo bigize ubugingo bwanje gukorera Imana kurera abana kwankadira Urwaruka karubwira ivya Yesu karuhanura karutoza indero karubwira umwongo kuma n'udahuma kugira ngo ushishikare kuzibukira ivyaha byo mu gihe ciherezo nico gikorwa canje nkorera mu ishengero kandi kinezera cyane Yesu abahezagira yego murakoze cyane twabonye igiteramo kidasanzwe cyateguwe n'Urwaruka twari twiyumviriye ko tukubabaza ati mbega none intumbero mwari mufise nyamukuru muri kiya giteramo yoba yari iyihe muri rusange kiya giteramo twagize bikamenyere yuko imisi yose umwaka uheze tugira igiteramo ni igiteramo dukunda cyane kuko ni igiteramo gituma turealiza ivy'Imana yadukoreye umwaka wose mu Urwaruka muri Encadreuse mu bikorwa vy'Imana kijya giteramo rero urabona yuko intumbero nuko Urwaruka bwa mbere goguma mu ijambo ry'Imana rukizigira Imana kandi rukaraba kahise rugaca rutegurana kazoza mu buryo bw'impwemu kugira ngo ushishikare gukorera Imana rugororotse hamwe nabijya mwabonye rero harimo integuro n'intumbero nyinshi twabibukije mu vyanditswe vyera ingene babaye abahizi mu kwizera bashoboye kunesha vyagenze gute vyavuye kuki bari bumva umuhamagaro gute natwe twifuza ko abana bacu bagira umuhamagaro wo gukorera Imana bakigana abagororotsi ba mbere bakoreye Imana ba Aburahamu ba Daniel ba Mose ba Ezekiel ba Esther abana bacu bakumva umuhamagaro bakumva gukorera Imana bakumva ko bo shinga ikirenge muca abasogokuruza bacu baciyemo mu kwizera batuboneye izuba intumbero yari iyo kandi ikindi twabigishije no kugumya ibanga ryahebego nakira narindi ibanga ryarahebego umaze kumva ikintu cabaye umutima wawe cyagakiza ukagira ikibanza ugakizwa neza uka umwana w'Imana ucuba ufise ibanga ugendana ryo kubaha Imana muri ico gihe rero urarizigama ntubigitabanga ariko ukazigama ibanga ry'agakiza ugaheza ukarigendera ugashinga intahe kandi ukagororoka mu ngeso no mu bikorwa bigatuma benshi bamenya Imana Yesu nahabwa icubahiro bagakizwa ku munsi Imana ibagendeye intumbero rero nuko Urwaruka rwacu
rwogumye ibanga kugira ngo rushikane kuba umuco rugororoke uko igihe hari ciherezo kandi abana benshi bugwaruka bariko baragenda ukundi ariko abana bo mu ngoro y'Imana bakwiriye kugira ibanga kandi bakagororoka kandi bakazana n'abandi kuri Yesu twabigishije rero no mu bikino mwabibonye byari byiza cyane Yesu abahezagiye ego murakoze cyane tugiye kwinjira mu mwaka wa 2023 mbega nk'usanzwe akurikirana urwaruka ni ikihe kintu wumva ukwifuriza urwaruka muri uno mwaka tugiye kwinjiramwo w'2023 icyo nifuriza urwaruka ni ikihe nuko bofata ijambo ry'Imana ko ari ubushobozi bakaryizera kandi itanguriro ry'ubwenge riri ngahaye abana nibagomba kumenya ubwenge cyangwa urwaruka ngo umenye ubwenge bushitse bazobikura mu ijambo ry'Imana mu vyagezwe vy'uhoraho niho umuntu atotaharira akaba umusore mwiza akaba inkumi nziza ishobora gutunga ubuzima bwiwe rero kandi kagira ikimazi igihugu n'ishengero biraboneka yuko urwaruka rumaze kwakira ijambo ry'Imana ukongera rukiga n'amashuri noneho kugira bica byorohuza ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana riri kwemerera kujana ivyiyumvira handi uca wikonsantra ukagumiza ivyiyumviro vyawe mu Mana Imana irakwigisha ubwenge bushitse rero nico gituma ubona ndabifuriza ikugwaruka ko bokizwa bakamenya ijambo ry'Imana kandi bagaca biga n'ubu bwenge abandi bose bariko bariga mugabo bakaba abantu bafise ibanga ry'ijambo ry'Imana ndabifuriza gukizwa ndabifuriza kwiga neza ndabifuriza kubaha abavyeyi bakubaha Imana kandi nabo nyene bakiyubaha kuko hariho abana batiyubaha bakiyubaha imigenzo yarahindutse abana baramenya ibintu byinshi urabona babikura mu mayuti babikura mu mbonesha kure ibintu byinshi bitagira ikimazi ariko ndifuriza urwaruka kurobanura ibihwana n'ibidahwana bakamenya bati bisi vyacu ibi nivyo dushikana ku bwenge bushitse bw'Imana bakabireka ariko bakakira ijambo ry'Imana ntibagendane n'ibintu byose bya nyabahururu bariko baraca mu mbonesha kure baraba ibintu byanduye mu mateleviziyo mu bintu byose ariko bari mu ijambo ry'Imana bakaryiga bacari bashingira karimbi bagaca bamenya ivy'ukuri vyari byo boshishikaramu ugaca usanga abana n'abana bashitse batunganye bafise ubwenge bafise kazoza kandi bazoronka n'ubugingo budashira cyo ni ikintu ciza cyane bashobora gutegura kazoza bafise ijambo ry'Imana rikababumba Yesu abahezagiye nivyo difuje urwaruka rero yuko gokizwa kandi urwaruka gumva umuhamagaro urugwaruka gubu rukwiriye kumenya gose ijambo ry'Imana uko ariko aravumbuka ubwenge bwinshi bwo mu gihe ciherezo ariko urwaruka rwamenye Imana ukwiye kumenya Imana nyamanya rukamenya ijambo ry'Imana kugira ngo ruzohagarare wa fronte ibintu byinshi biko birahaguruka bigwanya Imana nabo babe buzuye ijambo ry'Imana banesheshe ijambo ry'Imana ivyo byose bashobora guhura navyo hanyuma ikindi bumva umuhamagaro urwaruka rufise inkomezi niryo shengero ryejo nibaronka ijambo ry'Imana rishitse bakaryizera bazoca bakorera Imana baje mu kibanza c'abakozi b'Imana abakozi b'Imana bariko baragera bariko barasaza bariko barakura turiko turava mu nzira nabo bashobore kushinga ikirenge mu caba papa mu caba abavyeyi bimwe mu babo baci basigana ikorwa c'Imana ndafise ubwoba rero gute kuko abana benshi cyangwa urwaruka rwinshi rurafata ivy'Imana kanusu rugashaka rufata ivyo hanze kandi vyinshi kurusha bigaca bidomina ijambo ry'Imana ugasanga umuntu afise mu mutima arugwaruka bafise ijambo ry'Imana ariko ridakwiye ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo tugire ijambo ry'Imana rigwiriye mu mitima yacu bakwiriye kugira ijambo ry'Imana rigwiriye mu mitima yabo burya Dawidi yavuze wiki ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo sindagucumureko ubitse ijambo ry'Imana mu mutima cyari gushingira karimbi hanyuma ntucumure kandi urwaruka ruzima tuzoba dufise inyungu cyane ruzozana umuvyuro hazoba umuvyuro rw'umuvyuro uzotwagwa n'urwaruka ufise inkomezi dushobora kugenda imitumba n'iyindi ruvuga ijambo ry'Imana Yesu nahabwe icubahiro abantu benshi bakizwa burya Yesu kugira ngo agaruke azoza muga mu vyuro uzohaba kabisa muhema zosuka umuvyuro kugira ngo abantu bakanguke bamenye ngo Yesu araje rero ndifuje urwaruka kuzura mpemu yera
rwuzure ijambo ry'Imana kandi rwuzure mpemu rubatizwe muri mpemu yera kuko urwaruka rurakunda indirimbo barakunda gutaziye barakunda ibintu by'ibiryoha n'umuziki ariko cyane buzure mpemu yera kandi basure kurimba indirimbo zabera baziririmba buryo urwaruka rwinshi rubaza kandike ntibozimenya kuko bakunda indirimbo moderne zigezweho mugabo karya kanovera k'indirimbo za kandike canke gusoma ijambo ry'Imana urwaruka ukabona afise biri ariko asurinya yinovora ijambo ry'Imana ryinovora ubona heza gwa mu ijambo ry'Imana akenshi ntubibona ubona gusa ko umuziki uragwiriye kurimba biragwiriye ariko ndifuriza urwaruka kuzura ijambo ry'Imana kubatizwa muri mpemu yera ukorera Imana mukuri mu mpemu no mukuri gutyo bagasha abantu bashobora kwigisha abandi Yesu abahezagire cyane murakoze gose mbega tubabaze mbega murabiye ku buzima bwanyu ego twagiye tubabaze kino kibazo mbega mwebwe nk'umwigisha w'urwaruka cyangwa gukurikirana urwaruka niho ku buzima bwanyu muhana urundi rwaruka nk'agakiza kabazana inyungu izihe cyangwa ko byoba byagenze gute mu buto bwanyu aho mwakira agakiza kugira ngo kumbure urwaruka nabwo rushobore kuba rwoterwa intege n'intahe yanyu ego ni ikibazo ciza ni koko nankadira urwaruka kandi naje narabaye urwaruka narabaye umuyabaga jewe rero nakijijwe mpejeje ishure ry'ubuganga ndakizwe ni ukuvuga yuko mvuze ingene vyagenze n'ingene n'ivyo nabonye cyane ndafatira ku buzima bwo kumusi ku munsi agakiza karatumye gacunya ubuyabaga ucunya urazi ubuyabaga bafise amanyama kagira ubwibone kagira ntagondeke ariko muri iyo myaka maze kwihana ivyaha Yesu yaciye afata umutima wanje aca wigisha guca bugufi kandi njandareka kugira imitation kwigana ibintu hirya no hino vy'abandi bantu baba jeune vy'ikiryoha sinabigendamo sa nk'umuntu yabiciye hejuru sinabishikamwe kubera iki kuko numvise bitamba inyungu yo mu mutima wanje nari ndawufitiye ubwoba kandi Imana ishimwe umuntu yatubwiye agakiza yashiye atubwira ati co babera ciza ko mwihanye mwari mukwiye kuzura mpemu yera twamaze rero tuwa dusenga Imana turondera mpemu yera ndibuka ko twaciye tubatizwa turi mu cumba turabatizwa muri mpemu yera turavuga kundi misha turumva umunezero mwinshi mu mitima yacu umuntu wese aragira iyo experience hamwe twese twisanze imitima yacu yahindutse twumva ko duciye urubanza kandi dufise assurance ko tugiye gukorera Imana kandi twumva ko inkomezi ziva ku Mana nyene nisho gihe rero sinasubiye kuderapa ndaciye ngo ndashishikara gushika mbandanye ivy'agakiza kandi Imana iramfasha by'ukuri shishikara kuja mu gakiza no kwevoliwa nisho gituma mvuga ni ubuto rero n'ubusore ico bucunya ni mpemu yera ubatizwe muri mpemu yera uca uranoga mu mutima urazi influence umwana w'umujene ni byinshi cyane ariko ubonye umukobwa inkumi cyangwa umusore ashobora gutera ibituga ibintu bitagira ikimazi ugasanga umuntu mengo yarabaye umutama hataragera hajya mpemu aragushira muri maturité ugasanga mpemu yaragujanya ahantu ukura ivyimviro bigakura ugahwama ugatekana ukavuga ibintu utekanye ukumva yuko ufise direction zo mu mutima ukaba sage ukagira ni maturité hanyuma yo maturité irafasha iva kuri mpemu yera rero abajene ndabahanura iki kuzura mpemu yera nukuri wogirijwe ryiza woririmba wotazira wogira mugabo satani niyo gukangwa ariko ufise mpemu yera yakubwira ati ico ntugikore ni kibi ugashukireka akakubarira ati bijya ni bibi hitamwo bivyo vyiza ukabihitamo ugaca wumva amahoro y'umutima vy'ukuri koko mpemu yera n'umujendama w'itima w'umutima w'umuntu mpemu yarakenewe kuba jeune mpemu yarakenewe kuba kuzi mpemu yarakenewe tanturtage arakenewe cyane Imana ibahezagire no hanura abajene rero kugira iki kurondera mpemu yera kamurondera hageze ko baja mu byo kwimvira kugira ingo no kubaka bagasenga mpemu acha kubwira ati senga mpemu agaca murongora neza ariko nta
ataruzura mpemu yera ashaka guhitamwo ibi nibi byose agafatanya ugasanga ari ambruye mu mpemu mu mutima afise ibintu bidasobanutse byinshi bimuruhisha muri conscience ariko ufise mpemu yera acha kurongora cyo ivyo bintu Imana yandongoye kandi ndanezerewe yuko mu nyuma naho yampaye igihugu c'Imana arico niko ndakora nabugingo n'ubu nk'umudiakonikazi mu ishengero rya Pentecôte nezerewe cyane n'igihugu c'Imana ndongoye kiranezera ko nareze abana narabareza nkabareresha n'inkoni nkabanywafira nkabahana mugabo umwana ndazi ko James n'abana ari umwana ntakubise abana ntakubita kubera ko navyo nsanga bafise iki uburongozi mu mutima bwiza batekanye gasanga ijambo gusa ndabwiye bararyumva kandi bakaritahura kubera iki kubera mpemu ni mwiza cyane mpemu ni mwiza uzoraba umuntu gutangura gusubira inyuma akeha muri mpemu arakeha ugasanga yagiye mu kamere karushije mpemu kakuze kaciye kanwaya canke gafata gasoma gaca kaja hejuru ya mpemu kakadobina ariko yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo iki ngo nimwica ivy'akameremere kanyu gakora muvyicisha mpemu muzobaho Yesu nashimwe murakoze cyane no kwifuriza urwaruka kunesha vya kino gihe babineshesha mpemu yera babatizwe muri mpemu yera iryo ni jambo rinini cyane naho umuntu yamaze imyaka mu ishengero udafise mpemu rumuhombe ariko ufise mpemu yera urahiriwe kuko urafise umutahe ukomeye uzotumushika no mu bugingo budashira Yesu abahezagire namwe bahezagire cyane kandi turabashimiye cyane amen ndagushimiye kuri iki kiganiro tugiranye n'abakozi bawe bahezagire ni vyiza ko tuvugana ivya mpemu mu gihe ciherezo kugira ngo urwaruka rukire kandi surwaruka gusa ariko abantu bose bakire mpemu w'Imana turamukeneye usuke mpemu yera haba kuki yasenze ati Mana hembura igikorwa cawe hagati muri iyi myaka y'ikinyavyaha ukimenyekanisha ndasavye mpemu ubushobozi amenyekanisha igikorwa ca mpemu hagati muri iyi myaka abantu bakizwe abantu bitegura kugaruka kwa Yesu tuze twumva inzamba mwami wanje ko twagukoreye tuze tubabahombe ndasengeye urwaruka bo mu Burundi bwose ndasengeye urwaruka go mashengero yose ndasengeye urwaruka ndarusengeye kuko abarundi bavuze ngo iziza guhona zihera mu ruhongore ndasengeye urwaruka ngo ntuze ruhone ariko ruze rubeho rukomeze imigambi rukomeze ishaka gihugu c'Imana hanyuma igihugu cacu kibemwe amahoro kibemwe umutekano kandi ijambo ry'Imana rigwire ribe rinini ya cane rishikire beshi kandi urwaruka ruze rugira ingo nziza ruze rugire kazoza ruze rutunganirwe ruheze amashure Mana uzubashire hejuru baba umutwe ariko ntibaze bakengereke urakoze kubikoze kandi kuri Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo amen